Nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV aho mudukurikiranira muri mu bihugu bitandukanye, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Uwiteka. Ku bataraba abanywanyi b'uru rubuga rwacu ariko rwanyu boca baraba munsi gato y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu yoba iherereyemo, bace bahakora haca haza agakengeri nakone bagakoreko, hanyuma bace bakora kw'iryo jambo riciye riza tute canke all kugira ibiganiro byose bizoja bica kuri uru rubuga bizoja bibashikira byoroshe. Ako kanyamuneza mwumva kandi munibonera naka abakristo bo muri paruwasi Mabayi isanzwe iri muri diocese ya Bubanza, aho naho ni mu ntara ya Bujumbura muri komine Mugina. Hari kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 11 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025, aho abakristo isinzi basidukanye n'iyonka baje gushigikira Musenyeri Serapio Bambonanire. Uyu nawe akaba yarafise umunsi mukuru udasanzwe aho yahimbaza isabukuru y'imyaka 50 amaze aronse ubusaseredoti. Uyu munsi mukuru rero ukaba ari watewe iteka n'abubahwa benshi cane nk'uko twabibwiwe na patiri mukuru wa paruwasi Mabayi Romain Ndihokubwayo mu ijambo ryiwe yashikirije ry'ikaze. Aho rero twovuga nka Musenyeri Emmanuel Bizimana asanzwe arongoye diocese ya Bubanza, Musenyeri Gervais Banshimiyubusa asanzwe arongoye diocese ya Bujumbura, Musenyeri Johashe Ntahondereye asanzwe arongoye diocese ya Muyinga, icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza, umushingamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura Izomporera Jeanne, indongozi zikomeye cane zo mu mugambwe usanzwe uri ku butegetsi CNDD FDD, abasaserdoti isinzi bari baje kumushigikira, eka mbe n'abakristo benshi cane baje bava hirya no hino mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu misa nyezina yari irongowe na Musenyeri asanzwe arongoye diocese ya Bubanza, yahaye umwanya Musenyeri Serapio Bambonanire ari nawe yarasanzwe ahimbaza yubire y'imyaka 50 iheza aronse ubusaseredoti. Musenyeri Serapio nawe yaciye ashikiriza baraho urugendo rw'ubuzima bwiwe yaciyemwo kuva haronkeye ubusaseredoti. Ndabasabe mu mutega amatwi mwiyumvira amajambo akomeye cane yashoboye gushikiriza abaraho. Icambere mfise umutima, 'Umutima, 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 '
Imana yampaye ubuzima, Imana yampaye abavyeyi n'abavukanyi, Imana yampaye abagenzi n'inshuti, Imana yabungabunze, yangaburiye, ikanyambika, ikantunga gushika kuri uyu munota. Ubukengurutsi amajambo n'umutima uriko urabibwira kandi nivyo. Ndakengurukira Umukama yashatse kumusangiza ku busaseredoti bwiwe. Jewe mvuze ko n'umusaseredoti nuko nemera ko nsangiye umusaseredoti n'umusaseredoti mukuru, umusaseredoti wene w'ukuri nyawe. Niyo teka umuntu atira ntayo nihaye, ariko yarayishizemo undi muri byo. Ndanezerewe cyane ko muri iyo myaka 50 ntashitse aho nta munonoke ngo ndabive. Imyaka 50 si iminsi ibiri, ni iminsi myinshi cyane, waruye iminsi n'amajoro. Ndakenguruka cyane n'umutima wanje wose ku vyiza Umukama wenyene yaranguye aciye kuri jewe Nyabugogo. Ntacyo nabigushije abandi, ariko yarashimye arangura, turasangira ubwo buzima. Nagira nahurire ku munota wa mbere w'ubusaseredoti Umukama wenyene yashatse gusangira nawe. Hari mu mwaka w'1975 naravye neza ica kabiri cy'abarenga mwari bwapfuye. Hari mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali mu gasengero kitiriwe Notre Dame de Citeaux k'ababikira baba Bernardine, bari bafise ishure yisumbuye y'abigeme hagati i Kigali. Imisa y'ivyo birori yaririmbwe n'impunzi z'Abarundi bari i Kigali. Twari impunzi, ariko turanezerewe, turi impunzi, dushonje, dusuzugurwa, tutabona iyo turiko turaja. Twahunze ivyo mu Burundi by'ico gihe kugira ngo ntidukirwe imitwe ntitwicwe nk'uduhene n'ubutegetsi bwari buhari muri ico gihe. Mu mubabaro twarimo twaranezerewe cyane. Abo baririmba bari bizeye ko baronse abasaseredoti babavuye muri mpunzi bazoheza bakabafasha kumwe kwa Musa kugaruka mu gihugu. Suko byagenze, ariko natwe twari mpunzi, ataco dufise, turi mu mwiheburo w'ivyabaye mu 2002. Iyo ikaba ingingo. Hanyuma twebwe turibaza ko tubaye abasaseredoti tuzokora mu makambi y'izo mpunzi, ariko amategeko y'ibihugu twarimo yarabibuza.
kuja mu maparuwase kurangura ubutumwa nuko tubaye abanyarwanda ntibyatworoheye ukagenda naho ukigisha bagatwenga uri kuravuga ibiteraso kandi wewe wikokowe ubashikirize inkuru nziza mu majambo aryoshye tukavuga ikirundi n'ikinyarwanda ntidutegere ibyo tubibamo hanyuma ntabarambiye nashikiwe ibintu byinshi benshi babona ko ari byiza ariko jewe ku mutima nari nikoreye uburemere bw'uko ndi munsi naragenze ibihugu byinshi nambaye umwambaro w'umuntu ahiriwe umuntu yashyize hejuru cyane yubahwa hunamira hirya no hino nama mu nda y'indege nitwa Musenyeri bari baryohewe ariko jewe numva ndiko ndasha kuko nibuka Uburundi nahunze na Burayi nibuka Eklezia y'Uburundi yari mu ngorane zitari nke kuko tugiye duhunze tuva mu iseminari yasigaranye abafaratiri batarenga 16 mu Burundi bwose ico kintu kikandemera ndagenda nubahwa ngerekeza papa gusangira kamengo narashitse koko ariko ku mutima ntama ndibuka ko ndi mpunzi ntama ndibuka ko ntari mu gihugu c'abavuki hanyuma birashika ko mpura n'abandi barundi nabo twari dusangiye uwo mubabaro twifuza kugaruka mu gihugu c'amavukiro igihugu catwoheje bo bakagaruka n'abanyepolitike baje kugifata nanje je nashaka kwigarukira nk'umusaserdoti kugira ngo ushobore kwigisha iby'Imana abarundi bene wacu nakunda naragarutse ubona ibyatevye kandi nari nitekanye niko ndigisha mukanyamuneza nsoma imisa neza ariko intambara iraduka y'ubugesera yadutse nza numva ari jewe ndayiteye kuko ngo napfuye hanze nzanye ibifaranga byinshi muri jewe ndiko ndatera intambara sinagira naro biraba nabi gushikaho nterekeza bariko barahunga yanje nahunga asubira mu burundi turapfa nabi imyaka itari mike turaswa mbona iruhande yanje bagwa imbere yanje bagwa yuko jewe ntabwo mfashe bagenda aho mbasubiye hanze imyaka irenga 15 ndabaho ngerageza kubaho nyene hanyuma wa mutima ukugaruka mu gihugu uratsinda kugaruka gukorera Eklezia n'abatirijwemo Eklezia nose yanyumwije ndagaruka uko niko turi kumwe ngaha kuri uyu munsi mu bukenguzi navuze ko budasanzwe ubukenguzi bw'ukuri kuko murumva ivyo naciyemo ubusaserdoti umukama yasangije babaye
ubusaserdoti bwuzuye umubabaro ntababwiye, bwuzuye imyitwarariko myinshi, amarira menshi. Ubusaserdoti Umukama yasangije si ubwo umunezero, ubusaserdoti kubabara, gucoka. Narababaye koko, ariko sinigeze nihebura, igihe kimwe twaciye turarashwa, abo twari kumwe zirabafata, umwe atanguye kutubwenga avuga ngo utaha ngo ntugire ubwoba, niyo bakurashe ngo ufite ababaje. Ariko byagenze kugira sindabarangire cyane rero, aho niho ntanguriye kandi niho ngiye guhereza. Jewe rero naho ubusaserdoti Umukama yasangije wuzuye umubabaro ntashoboye kubabwira, ariko umubabaro w'ukuri ngo ndabasigaranye amahoro, ariko ndabishije amaso y'ubuntu, ayo mahoro ntayo narose. Nabaye mu ntambara, mba mu mubabaro, kandi umugenzi wanje wa mbere aba urupfu. Nanje abantu benshi, nabuze abantu benshi, ariko hejuru ya byose hari umwizero umwe Papa Francis ko yita umwizero na yega utegerezwa kuduherekeza umunsi ku munsi mu buzima bwacu bwose. Uwo mwizero ntiwigeze umvirira, naho nabona ko tugeze iwadabaga, nabandanya nemeza ko Umukama ataduhevye, kw'amaherezo tuzoshika mu byo iki gitabo cy'Ibyanditswe Yohani cyama cyatubwiye ko tuzoshika muri Yerusalemu nshasha, ishajije, iryoshe, yitoye nk'umugeni arindiriye umunega wiwe. Uko kwemera kwaramperekeje. Naciye mu nzira nyinshi, ndagwara ndashika, ndagwarira n'abavunja ndi musenyeri, ariko imbere narabona neza iyo Yerusalemu nshasha Yohani asa n'uwarota. Nukuri kurandaba nanje nzoyishikamo, hazasanga ingorane ndimo yazigwije n'ubusa, kubera Umukama yamurikira n'iryo jambo. Ikivugo nari natoranye n'umugendera, uwunkunda azozigama ijambo ryanje. Uko kwemera kwamerekeje n'iryo jambo ry'Umukama. Naho twoca mu bigo bimeze gute, hazoshika igihe Umukama azohanagura amosozi yacu, akadutera akanyamuneza k'ukuri nk'aka ndimo, akaturimo muri uyu mwanya. Jewe sinumva ko nshaje, kandi sinumva ko urupfu ruri hafi, kuko narabonye gutwara ibitumbwe, narabonye gutwara abatama. Urupfu sinarutinya, hamwe tuvuga tuti omo wita victoire, we rupfu intsinzi yawe irihe?
ntayo tuko turi kumwe n'umukama adukunda. Nico gituma mu ngabirano henguka subwenge nyinshi, suko mvuga indimi nyinshi, suko nca mu bantu kabura murabe biratambuka neza kandi ashaje. Ico sico n'amatweza abantu abona umurwayi yeruye nkamutweza kandi ziko ndikora ndamukora mu nkovu ariko kugira ngo ndamuhe icyo mfise ako kanyamuneza umukama yahaye nk'ingabirano. Narakoze muri CNTB umugwi benshi bazi wavuzwe ko byinshi, ariko nibutse ingene abo twakorana twaba mu kanyamuneza turiko turakora ibigoye gushika naho muri bo baje ku kazi bavuga ngo twebwe tugiye ku kazi, tugiye mu munsi mukuru, kuko twakorana akanyamuneza. Icegera cy'umukuru w'igihugu twari kumwe n'abandi benshi ababonye bashimye kuza kwifatanya natwe, bariga akanyamuneza umukama. Imbere y'ubukimanza twabanza gusenga dusaba umukama ngo aduhe kuba batumwa ukuri imbere ya byose, ukuri duhengamye ukuri, umukore hasi turi mukuri. Ivyo twarabyemera, turacabyemera, ndacabyemera imbere y'ukuri umukama yamwe yaduhaye utari umunwa. Niyo ingabirano nkenguruka cyane. Ingabirano iyi n'abagenzi ni mwebwe inshuti. Ubuzima butagira inshuti si ubuzima, ubuzima butagira abagenzi si ubuzima. Basaseredoti dusangiye ibanga ndabakengurukiye, sivuze ko mwigoye, mwigoye mwaje gukora icyo mwategerezwa gukora, gushyigikira umuvukanyi. Ego intege kumpure ziriko ziragabanuka, ariko musange y'urukundo rw'umukama. Jewe ndabakunda mwese kandi ndazi ko mwebwe batawumyaga kuko ntacyo dupfa. Umukama abandanye atwiyezagiye bavuganye umukama, abandanye adukomeza mu butumwa bwiwe. Uyu munsi ngaha hari ababikira babiri bavuka muri mwebwe muri twebwe, nabo bakenguruka. Nta myaka 20 baramara muri iyo banga, ariko bariyekuye burundu mu minsi iheze mu muryango bemeye kwinjira. Mama Claudine na Mama Louise bari muri twebwe, baje nabo gukenguruka. Murabafasha, turabafasha gukenguruka, ariko tukabasabira cyane kubandanya baraba imbere, umukama bafashe gutera intambwe kandi batera bashingura kuzoshika bashikira intego y'abeza umukama yemereye intore ziwe. Naho nagomba kugeza, ariko nagomba mpengukire umuryango barambaye hafi, n'ubu turi kumwe tukenguruka. Umukama abameza kiri. Mwese uko muri ngaha, inshuti bagenzi mwavuye hirya no hino,
barazimoye kubera n'umuzibone baze turi kumwe nababonye nibuka turabana icyo twasangiye ku nkuru dukosa twakoranye ariko bari ngaha mukaba abamezagiriye bavuye Bujumbura eka bavuye hirya no hino mwese abakunzi banje twasangiye amabanga muri CNTB umukuru w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo bari ngaha kugira ngo dusangire akanyamuneza k'ubukengurutsi nyakubahwa umwepiskopi wacu umwepiskopi wanje ndakengurutse ko utashimye wewe ufata ijambo muri iki kiringo ukampa iryo jambo ntibikunze gushika kandi ntibizoshikira benshi mwihe jewe byanshikiye ndakengurutse cyane ndakengurukiye umudiyakoni wacu yaragenda ubwo yaronse uruhusha ateba ariko yarashitse kubera urukundo afite ndamwifurije ko muci igihe nzoba ariko ndamubika ibiganza nyuma y'umwepiskopi nzoshinga urwara aratumva yitwa jewe mukama akumeza nuko tugeze ngaho rero tukenguruka abaririmbyi muri murabifata neza birahimbaye mubandanye mutuji imbere kugira ngo dukenguruke tuzi ko tugiye wumva aduhundi imigisha abandanye aduhundi imigisha yiwe kugira ngo natwe tubandanye mu rugendo rw'ubuzima tuzi ko wenyine adufashe ukuboko kandi azoshikana muri ya Yerusalemu twumvise kandi mu mahoro umukama twumvise ko ayemereye abo bose bazokwemera kuba biwe. Amen. Imisa isohotse baciye baja gusangira karahure abari bitavye urwo rubanza baca batangura kumukeza bamwe bavuga amajambo yo kumushimira ku vyiza yashoboye kubakorera bamuhereza n'ubushimwe. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwashoboye kudukurikirana tubipfuza kubandanya muroranirwa. Turanakeze cyane gose Musenyeri Serapio Bambonanire tumwipfuriza gukomera cyane muri iryo banga. Reka tubasezere rero ariko kandi tunabasigire akaririmbo uwagendanye na Musenyeri Serapio yashoboye kumuririmbira kuri uwo munsi mubandanye muroranirwa. Dominique s'en allait tout simplement, routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne chante que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre, l'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Albigeois. Dominique s'en allait tout simplement, routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Les chameaux, les diligences, ils parcourent les papiers, quand il navigue au courant, dans la sainte pauvreté. Dominique s'en allait tout simplement, routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Les chameaux, les diligences,
intelligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, notre Père, garde-nous, simple Seigneur, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Yeah.